Burya ntababesha, burya mu Burundi dusa n'abagandaye. Turagandaye kuko uravye ibintu biriko biraba, sinzi ko mubibona, mugabo burya turagandaye. Igihugu kitagira amatara, nikigira amazi, nikigira igitoro, burya ni ikibazo gikomeye cyane. Umwaka umwe, imyaka ibiri, ukamengo n'ibintu bisanzwe. Ibi rero biri mu byadutumye twiyumvira gutegura urwandiko turungikira inzego z'igihugu. Ngo rwandiko rero twakoze duhere rero ku mashirahamwe yagiye arugara. Reka duhere kwishirahamwe ryitwa kubw. Murabizi yuko kubw ryashirahamwe rya leta, iryo ryarugaye. Iryitwa Burundi ryarugaye. Iryitwa kubw yari banki ya leta, iyo yarugaye. Hariho Mediane banke biyaho, iyo yarugaye. Hariho Office Nationale de Pharmacie ONAFA, iyo yarugaye. Hariho Afritan yari ishirahamwe rikora ibintu by'inshato, iryo ryarugaye. Hariho Office de Transport du Burundi OTRABU yari ishirahamwe ryo gutwara imizigo mu makungu, ryitwa OTRABO, iryo ryarugaye. Hari ishirahamwe Burundi ryari rifise indege, iryo ryarugaye. Murabizi mwese bamaze nk'imyaka nka 10 na hafi 20 ahubwo badandaza amatike y'izindi ndege batagira indege. Mugabo ngane ganda babwire ko ari indege zishika 2 canke 3 zaguzwe. Izo ndege zitegeze zishika mu kino gihugu. Shiramwe rikome ryarakoze amadosiye yaryo. Hariho nigeze kuba yitwa Musongati, iyo murayizi yitiriwe bwa butere dufise ari Musongati. Iyo n'ubu n'umuvyimba umengo hajya kwa aeroport niho ihambwe. Eka hari n'ayandi masosiyete menshi cyane yuga itorinda kuvuga, ari twovuga igisata cika muribuka nk'izitwa za BCC, izitwa za OSIBU. Eka ni nyinshi cyane tutovuga ngaha kuko ni hamwe wozivuga sinzi ko yohava aziheza. Reka washaka mvuge n'izindi nka ONDR, ONER, ayo masosiyete yose donc Office du Logement n'izindi. Ivyo rero ni ibintu vyerekana neza yuko igihugu by'ukuri ibintu bitabere ko biragenda neza. Uko ndabivuze, ibi byatanguranye na Major Pierre Buyoya, bisha biguma bikomeza kugeza nuno munsi tubona ko atakantu kibe kirakora. Ivya nyuma ni byavuzwe no mushikiranganje yahoraho mu bushirati bw'uburimye n'ubwozi twagide rurema, aho yatangaza yuko kojeruko yatomvye afayite. Nibaza ko muvyibuka mwese ko yabivuze mwese mwumva. Iki ni gice ca mbere. Igice ca kabiri n'amashira hamwe yitwa ko ariho, muga mu by'ukuri ubona neza ko atariho n'ahariho. Ubwa mbere ni nk'ishira hamwe yitwa Onatel, mwese murarizi muraribona. Ishira hamwe yitwa Kojereko, OTB, Onatur, Otrako n'izindi. Aya mashira hamwe yose muri raporo yasohotse mu mwaka wa 2021 isohowe na service de dette muri ministère des finances, yerekana ko amashira hamwe ya leta yitwa ko aheranye afise ico bita endettement y'imiliyaridi 1,500. Murumva amafaranga ko ari amafaranga menshi cyane, aragoye no kumva no gusigura. Ibi rero bikaba biruko noneho miroza ko mubibona ariko ndabivuga. Muravye ibibazo bijanye n'amatara, mukaraba ibibazo bijanye n'amazi, mwenyine muca muvyigira mukabona ko ibintu bitandukanye. Mukaraba ibibazo bijanye n'ibitoro, murabona neza yuko hari ikibazo gikomeye cyane kijanye n'ivyo gutunganya ibintu vy'igihugu. Ikintu rero
kibabaje muri byo byose ico ni igice cya gatatu ngiye ko leta y'uburundi naho ibintu bimeze gutyo ntiyigize ikuramwo icigwa na kimwe mw'ibi bintu kuko n'uno munsi aho kuraba kugira ivyigwa by'amasosiyete by'amashirahamwe ya leta igituma aguma yugara ahubwo ishiza gushinga yandi mugabo nagenda babwiye ko ibintu bijya hari abafisemo inyungu ko bitungisha hawe k'abantu bitungisha hawe k'abantu ikimenyamenya n'amashirahamwe mashari wa gushingwa duhere kwirishira hamwe rijejwe inyubako iryo bita obuha ryarashinzwe rishingwa nka office ijejwe ifise amafaranga menshi ko murabizi ko bakoranije ekosate setemu urbanisme n'ibindi bisata byinshi cyane kugira ngo aba ari ryo rigira iby'inyubako mugabe ikintu gitangaje nico kimwe na ARB rijya rikora amabarabara ikintu gitangaje murabizi neza mu bintu cyo kubaka cyangwa by'amasoko hagomba kuba hariho abantu batanga isoko hakaba abantu bugurura amamverope dongo bijya bita ama offer hakaba abantu bagira ama control abagira swive kenshi bakunda kugira nk'ikintu bita méthode de surveillance externe ataho bihuriye n'ibyo mugabo muri obuha muri ARB usanga byose ari bo babikora twarose n'umwanya wo kwivugana n'abategetsi bo hejuru bamwe nabo nyene barabonye ko bihenze mugabo ikintu kibabaje mw'ivyo bintu nuko bihenda bagaca kuma bihenda rero abantu baheruka gushinga irindi shira hamwe ngo rizogira ivy'ibitoro bari kubita ama miliyaridi 120 ugiye kuraba ama mission y'iryo shira hamwe sopebu rizogira ivy'ibitoro usanga ataho bitaniye n'ibi bya obuha n'ibi bya ARB iyumvire ishira hamwe rizozana ibitoro rigaca ribidandaza rigaca rigira ama controle rigazoca urumva rigira byose twese turazi neza yuko leta ari umudandaza mubi leta ntidandaza kwisi yose nta namwe leta idandaza nico kimwe n'abantu bari muri leta niyo kwiye kudandaza mugabo kubera usanga hari abantu bafise mu nyungu bino bintu usanga nawe uvuza induru nawe usemerera umengo bica mu gutwi kumwe gaserukira mu kundi naha rero twebwe mwishira mu OLUCOME twarungise runo rwandiko kandi tukerekana neza yuko ibi bintu bidahagaze ngo leta ibero regulateur leta mu bisanzwe ikikora iba hejuru y'ibintu byose igashira ico bokwita organe de surveillance hanyuma bagakomeza ico bita secteur privé kwisi yose nzima no mu Bushinwa n'ahandi hose amasosiyete arabaho mugabo leta rohore yayo nayo abari sosiyete yashinzwe na leta ntiza kugiramo uruhara rw'abariza kugera ku munota ibintu byayo oya uwo bayihaye ngo ayitware abazwa ico biyita resultat gusa bahurira kuri resultat mugabo twebwe usanga umugambwe ari ushiramwe abantu usanga ari ibi kubera umuntu yirutse yagize iki ntibaraba ibyo ashoboye ntibaraba experience y'akazi baraba gusa ivyo n'inyungu uyu canke uri yakuramo ivyo bintu rero bidahagaze ndababwica ukuri igihugu cyacu bizogora kuko nibi bintu ndiko ndababwira ikintu bitaro secteur privé canke l'environnement favorable des affaires nishoboka mu gihugu igihugu rero kitagira iki kintu ndababwiye cyitwa secteur privé no kuvuga abikorera ibyabo ntibishoboka ko igihugu gishobora gutera imbere na yambono tuvuga y'umukuru w'igihugu nibyo niwe yayiyumviriye mugabo uya n'imbono y'igihugu muri rusange duhere kuri ya nkingi ya mbere pilier ya mbere yitwa engagement de l'État ari rimwe bya gouvernance ntibishoboka kuko burya bihera ngaha nyene nico gituma rero tumaze kubona ibi byose tukaraba aya mashirahamwe yugaye tukaraba ayatarugara mugabo ari muri situation itameze neza
tukaraba n'aya leta iriko irashinga twaciye dusaba ibintu bimwe bimwe byokorwa. Ubwa mbere twasabye inzego z'igihugu yuko bogerageza uburyo bwose bushoboka bagatunganya neza ibijanye nico twise mu gifaransa gestion administrative et financière, no kuvuga gutunganya neza ibijanye n'intwaro mu mashira hamwe n'ivyo butunzi. Igira kabiri twasavye nuko hoba ivyigwa vyerekana neza mu vy'ukuri ukungene aya mashira hamwe ariko arabaho. Ikigira gatatu nuko abatwara aya mashira hamwe yitwa ko ariho bokuramwo ibintu byo gukoresha kamwana wa mama kampinga yanje umuntu agahabwa akazi kubera ivyo ashoboye. Ivyo nibaza yuko vyogira ico bifashije navyone. Ikindi nuko imbere yuko hashingwa amashira hamwe hobanza kuba ivyigwa vy'intango vyo kwerekana mu vy'ukuri ngene amashira hamwe yobaho n'akamaro kayo, hanyuma kandi leta niba ari igira uruhara rwa mbere mu ibi bintu, kuko nkuko nabivuze byaramaze kugaragara neza yuko leta atari umudandaza adakwiye kuba umudandaza kandi atunganya ibintu neza. Akarero n'aya mashira hamwe namaze kubabwira kandi abibabwiye namwe muravyibonera ko murabiye ku bintu by'ibitoro mukaraba no ku bintu by'amatara n'amazi. Ikindi twasavye nuko mwaya mashira hamwe bakwiye kurondera abahinga baba abarundi cyangwa abanyamahanga basaba ico no kwita resultat gusa. Umuntu ashobora kumuzana ari umuzungu canke ari umushinwa canke ari umwarabu, wewe mufana resultat gusa nta kindi. Mugabo kumuzana umuntu kubera yambaye impuzu y'umugambi gusa akaba ariyo critère déterminant, nibaza yuko ngaho hantu vy'ukuri muri leta barahihendera cyane.